hagiye kwigwa itegeko ritomora neza ibijanye no gukoresha itelefone ngendanwa ku kazi kugira abakozi bose ba leta bakora umwanya utekanijwe n'amategeko. Dusaba yuko umukozi wese wa leta afitaniye amasezerano y'akazi na leta atazosubira gutondana kwinjirana mu kazi itelefone ngendanwa, ko azokoresha telefone yo ku kazi, itelefone ngendanwa azosubira kuyikoresha amasaha y'akazi ka leta aheze. Umwimbu w'ibishorerwa hanze ikawa itoni 45,000 nivyo twiyemeje muri imyaka 4 igiye kuza. No kuvuga yuko twafashe yuko amafaranga yova mu ikawa yoba yababa amafaranga akenewe mu kugura igitoro hanze. Niyo shingiro. Igiterwa civoka twagize mu biterwa njabukamazi kuko ivyigwa byatweretse mu ngendo twagize hanze mu bihugu byinshi haba za Buraya haba muri Aziya eka mbere no muri Afrika vyerekanye yuko igiterwa civoka kiba igiterwa njabukamazi kandi barabisaba gose. Twihaye rero intumbero yuko mu myaka 5 twimbura umuriyoni w'amatoni. Tuvuze umuriyoni w'amatoni mwumve yuko uwo muriyoni w'amatoni uza kuzana amafaranga mva makungu umuriyaridi umwe w'amadolari. Iyo rero ni hangiro twihaye kandi kuva ku munsi wa mbere tugiye gukwira mu gihugu dusigura iyi migambi yose. Iyindi ngingo yafashwe yo gusahiriza ubutunzi ni yuko ishira hamwe ihimbura umwavu ritanga ushorera umwavu hanze kubera amashira hamwe yishira hamwe rya fomi ryaramadiko riraheraheza amahinguriro mashasha igibujumbura ryaraheze hama ryo mu kumoso nayo bariko barugara ivyuma nico gitabo twavuze uti mu myaka 2 babe bashora ibihumbi 500 vy'amatoni ashobora kwinjiza hafi imiliyoni 450 z'amadolari. Ibi tubivuze kubera ejo tuvuze tuti twebwe turabona ko hariho ikibazo cyo kuronka ibidandwazwa hanze, rero reka tureke kwidoga nkuko twabivuze mu masengesho aheruka turiko turoga turibira twiburukana amafi mu maboko.